mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Cuti bakunzi namwe mwese abakurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro cacu c'uyu musi igenekezo rya 20 z'ukwezi k'umunani. Uno musi ikiganiro muriko mugishikirizwa na Lea Nindereye mukaba mugitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Mu kiganiro c'uyu musi gihagaze ku ngingo imwe gusa nayo akaba ari ijambo umuvugizi akongera akaba n'icegera c'umukuru w'ishirahamwe ryiyemeje kurwanya ihonyabwoko ase Jenoside Cirimoso umushingantahe Terence Mushano yashikirije abarundi n'amakungu aricishije ku nsamirizi y'iradiyo yacu ariyo yanyu. Muri iryo jambo rero umushingantahe Mushano Terence arahinyuza amakuru y'ibinyoma mbere anacanze n'ibitutsi biteye isoni yashikirijwe na radio Gahinyuza kuwa 21 z'ukwezi kw'indwi. Ayo makuru nayo akaba yari yashimikiye mu gupfovya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi bo mu Burundi rikozwe na Sahwanya Frodebu kuva kuwa 21 Gitugutu mwaka wa 1993. Akongera akanabeshera umushingantahe Terence Mushano hamwe n'izindi ndongozi za ase Jenoside Cirimoso. Kuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mwomenya kandi ko kugira ngo igerageze guha uburemere ivyo binyoma n'ibitutsi vyayo, iyo radio Gahinyuza yifashishije abantu batatu bose, umwe muri bo akaba asanzwe bazwi ko ari umubeshi rurangiranwa kuko adatinya gushikiriza ibitagira mvura yiyita ngo n'umuhinga mu gisata ca anthropologie, naho mu vy'ukuri ubwo buhinga atahandi bwemerejwe kiretse mu mbari be n'ayandi mahuriro nk'ayo asanzwe akurikirana iyo ngendo yo gupfuvya ihonyabwoko. Reka tudatevye dutegeye umushingantahe Terence Mushano. Barundi kazi tugira amahoro n'Uburundi buzira ihonyabwoko. Mfasha aka kanya kugira mbeshuze abantu batatu: Patiri Daniel Nahimana, Frederic Nzeyimana na Uwimana bambesheye banyambika ibara ngo nabesheye Frodebu ko yakoze ihonyabwoko kwigenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 n'imyaka yakurikiye, ngo nitwaje raporo ya ONU C y'agakwego 1996 agakwega 682 nibateshwe bate. Ivyo nashikirije muri radio Terre Renaissance nukuri kudateye amazi. ONU yarashizeho komisiyo yo gutohoza ivy'ukwicwa kwa President Ndadaye Melchior, co kimwe n'ubwo bwicanyi bwaciye bukurikira ubwicanyi bunyamaswa bisabwe na leta y'u Burundi. Ivyo biri ku rupapuro rw'umunani aho umunyamabanga mukuru wa ONU Boutros Ghali avuga ati mu guha inyishu ikete rya leta y'u Burundi co kimwe n'ubutumwa bwa Conseil de Sécurité yacaronka intumwa zo kuza mu Burundi gutegura umuzo w'iyo komisiyo. Uwaremesha ikiganiro muri Gahinyuza FM, iyo radio yiwe ibiba amacakubiri nka radio Mirikorine yo mu Rwanda, agasaba abantu batatu ngo bampinyuze abafise iyo raporo nibasoma ingene ingingo y'183 ariyo ya mbere ivuga mu majambo atomoye ingene ihonyabwoko ryakozwe na Frodebu irikorera abatutsi, yanditswe mu Gifaransa aho banditse bati: La commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose suffisent à établir que les actes de génocide ont été perpétrés au Burundi contre la minorité Tutsi le 21 octobre 1993 et les jours suivants, à l'instigation et avec la participation de certains militants et responsables Hutu du Frodebu, y compris au niveau des communes. Mu Kirundi bashaka kuvuga bati iyo komisiyo iremeza itadidinganya ko ivyagirije ifise bikwiye kandi vyemeza neza ko hariho icaha c'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kandi rikozwe n'abanywanyi ba Frodebu kwigenekerezo ya 21 Gitugutu 1993 n'iyindi minsi yakurikiye ryabaye kubera agakokezo
rigatako rigakogwa n'abanywanyi co kimwe n'abategetsi bo hejuru ba Frodebu mu gihugu cose, cane cane mu makomine. Mu ngingo y'amajana 485 komisiyo yavuze iti mu gifaransa: les éléments de preuve indirects dont elle dispose l'autorise à conclure que certains membres haut placés du Frodebu avaient planifié à l'avance une riposte face à l'éventualité bien réelle d'un coup d'état de l'armée, que cette riposte consistait notamment à barrer les routes et à armer les Hutus, à prendre en otage des hommes et des jeunes hommes Tutsis, et que ce plan avait été connu d'avance de certains membres locaux du Frodebu occupant des postes de responsabilité, y compris au niveau des communes. Mu Kirundi bavuga bati hariho ibimenyetso bitabesha vyerekana ko abategetsi bo hejuru ba Frodebu bategekanije bagapanga neza bitwaje ko umunsi hoba kudeta, bararitse ba Frodebu kwicira ibiti bazibira amabarabara bagahibigwanisha abahutu kugira bapfunge abatutsi b'abagabo, abasore n'abahungu. Uwo mugambi wari wamenyeshejwe kuva kera abategetsi ba Frodebu mu gihugu cose, cane cane mu makomine. Frederic Nzeyimana arabesha gushika naho abesha ikintu coroshe, avuga ngo twamenyanye mu seminari Mugera. Arabesha twamenyanye mu seminari nkuru y'Ubujumbura. Ikindi gikomeye, abesha avuga ngo abatutsi ngo bagandaguwe na bene wabo kugira babigereke ku bahutu. Nashaka ndamubuze gukoresha ijambo ry'ikivunga. Nta muntu yo kubahuka kuvuga ati abahutu bose n'abicanyi canke ngo abatutsi bose n'abicanyi. Nico gituma oni ivuga ko ari abahutu bo muri Frodebu bakozeho nyabwoko ry'abatutsi. Ivyo bivugwa n'aba negationiste nkawe n'aba babiri basangiye iki kiganiro c'amacakubiri, ariko ivyo vyama bikoreshwa ahantu hose habayeho nyabwoko. Patiri Daniel Nahimana, Frederic Nzeyimana na Uwimana nibateshwe bate, bareke iterabwoba n'ikinyoma, bemere akabi barakuze. Kuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turabakengurukiye mwese mwakurikiranye ibishikirijwe niyo ndongozi yase Jenoside Cirimoso. Mudukundire tubararike namwe mu bisangiza abandi nkuko mwavyiyumviye. Harimo inyigisho zigeretse ko n'impanuro zifise akamaro ntangere mu kurwanya ihonyabwoko. Tuboneho ko n'akaryo ko kwibutsa mwese mudukurikirana ko iyi radio yacu iteze yo mwo wese afise ico yoshikiriza coterera mu rugamba turimo rwa kirazira. Tukaba turangije twongera tubashimira tunifuriza ko mwese mwona Burundi bwavavanwe n'ivyo vyiyumviro bishingiye ku mugora w'ihonyabwoko. Eka twashaka kandi kubatumirira mwese mufise ico mushaka guterera iyi radio, vyaba ivyiyumviro vyaba impanuro, ko mwobirungika ku nimero ya WhatsApp ariyo ubusa rimwe 437 559 367 hamwe na 6. Mushatse naho kutwandikira mwotwandikira kuri radio@cirimoso.org. Mugire umunsi mwiza, mwongere mugire Burundi buziriho nyabwoko. Murakoze. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.